biravugwa yuko Black G ari umwe mu baririmbyi bafise abana benshi nivyo? Ego ndafise abana batanu. Ego. Black G reka tuje mu bindi. Wowe ubaza yuko bakobwa bakundira iki sana Black G? Ko ndi romantique. Gute? Ndi romantique. Gute? Jako uvo kuja kubabaza rero. Hello, welcome. Mwese mkuri bigano vya Abuja Hit TV. Aiza Classic kuri MC. Behind the camera ninde ni CK. Nkuko muvyumva turi mu mabruyi gato ariko turi mu giteramo cyateguwe na Black G, Black Africano aho yariko yakira umutumire Isha Mashauzi. Kubakurikirana umuziki w'igiswahili baramuzi. Isha Mashauzi ava mu gihugu cya Tanzania, yarindi indirimbo zitandukanye kumepambazuka n'izindi kuba bikurikirana barabizi. So njeragize amahirwe yo guhura na Black G, Black Africano aho tumaze igihe kinini kitari gito tumurondera kumuronka biragora bivanye n'umwanya wiwe. Reka tubwire byinshi. Black G ndabaramukije boss. Ndabaramukije nanje man. Sawa? Bon, vraiment ndashimye. Gerageza kuduza kajwi gato kugira abariko badukurikirana batwumve neza. Urabona turi mu nduru zidasanzwe. Black G uno munsi wakira umushitsi kuva muri Tanzania. Wiyumva gute muri wewe? Numva nezerewe n'abantu urabona ngo nuba buzuye kandi banezerewe bariko ratamba uko babibonye. Tushise novuga Imana ishimwe namwakiriye neza amazi imisi ngaha turakoranye igiteramo ca mbere ikindi ca kabiri naho ca mbere twaronse problème y'imvura niyo mpamvu acha dusubira gukora ikindi dukora ikindi giteramo kugira ngo abafane banje abafane b'umu mama Isha Mashauzi azogende banezerewe byatari. Rero uno munsi naziko iyi ni correction vraiment. Black Africano jari umenga ndafise utuntu twinshi nshaka kukubaza ariko ntacyo reka ndakubaze bike muri byo. Benshi mu bakuzi b'umuziki wawe baravuga ati Black G yarapoteye naki muri game ntakiboneka sana, usigaye wisunga umuziki w'igiswahili cyane niho mpamvu abarundi batakikubona. Byo bari byo Black G? Abo bariko barabesha kuko je natanguye n'indirimbo z'igiswahili nizo zatumye je mba Black G. Comment est-ce que bavuga ko narapoteye kubera indirimbo z'igiswahili? La musique urumva umuziki na ndi mufise urashaka kugira gusa akamelodi dunda ndarana ukahitinga umuziki tujiste nuvuga nimba ari umuntu azi icyo bisigura music. Qu'est-ce que c'est la musique? Yoba yabitoye direct icyo nshaka gushikako ariko sivyo kuko naragarutse bose barabibonye kuva kuri Black is Back gushika no munsi n'ibiteramo n'amanegura bose byose barabibona ko ari class ari au top kandi na maresite gusa. So nice. Nkuko muvyumva Black G yaragarutse uheruka gusohora indirimbo video. Je mvuga yuko wayikoze neza cyane, yaratrainize ariko si cyane kuri rugero za babiri eka n'izindi. Wibaza yuko ingorane ari yihe Black G? Kubwanje urazi ngayi wacu mu Burundi iconzi Black G izina rizwi ari hose mu Burundi hose. Urambabiraje ikirundi kirangora urazi ko navuye mu Buyezi ariko ndagerageza kugira ngo abantu basi banahure babyumve je ngo ndavuga icyo nariko ndavuga nuko je naragarutse mu muziki kwanza vise management kuko biratandukanye na avant nari DJ nyene ariko unye vise management niyo mpamvu dufise target urazi dufise target aho dushaka gushika kuko tubona yuko umuziki wacu vraiment naho tugerageza nta kintu kabisa twoshika turagerageza kuko ari umwuga wacu turawukunda dukunda igihugu cyacu shaka ko dutetse ibendera yacu partout dans le monde. Rero dusama connection menshi cyane ibyo tuko turakora biri muri projet niyo mpamvu naho nosora indirimbo itahitinze cyane itagizwe ariko two dufise projet turaza aho dushaka gushika turaba indirimbo bavuga gute tulituma wapi ilifika wapi kandi yagiziki yatushikanye hehe. Urabona mu Burundi turi nka 12 millions urumva 12 millions abaririmbyi ni benshi cyane urumva. Rero
twese usamaye gato baragucamo. bana wonyene urabizi je novuga Warasamaye rero mu majambo make. oya je sinasamaye narahagaritse bye ndabivuga ko nahagaritse je maze guhagarika umuziki 2 fois abantu bose barabizi je ntabwo ninya ndazi yuko nkoze ikintu bazocumva nkoze igiteramo bazokitaba kuko barazi talent wanje monje nta kirundi simumbabari Jewe ndiko ngerageza kuraba Black G abantu baje muri iki giteramo benshi umenga ni Monswahili ukuntu n'abantu bumva umuziki w'igiswahili cyane ariko bagiye abana bariya bavuga ikirundi sana nibaje kubera iki urazi apana kuraba gusa kubera turi abarundi fo kuraba la musique n'a pas la limite urumva fo gukorera hose ugakubita amaguru yose nka Messi Cristiano tuho twaravye yuko twarakoze ibiteramo tukabona yuko ari abantu umengo twarabataye kandi ari abarundi nabo batazi ikirundi batwumva ikirundi neza tukavuga tuzoba dukorera hose mu baswahili mu bantu bavuga iswahili urumva bajya n'abaswahili b'abarundi hariho n'abarundi b'abaswahili sesa koko dukorera hose c'est pour cela que twazanye uyu mumama kuko turabizi yuko abantu bumviriza imiziki y'igiswahili surtout genre ya tarab baramukunda cyane yeah. Black Africano gushika kuri no mwanya Black G abahe ushaka kumenya yomba murahazi murahazi mu buyenzi uracyaba muhira oya ubu bahe ushaka icyo abariko turabanje shaka bamenya aho Black G aba naho nzi cyahomba gusa ndazi komba hano okay biravugwa yuko Black G ari umwe mu baririmbyi bafite abana benshi nivyo yego ndafise abana batanu yego umwe wese na nyina cyanke gusa ndafise abana batanu ndabafise bien sinshaka kubakana kubihakana jamais kubihakanira jamais vraiment jemeruka uri kumwe n'umukobwa yitwa Aisha muracyari kumwe umukobwa ujya mukobwa mwabana mwarahebanye cyanke ko tukababona kandi mu biteramo nk'ibi warakunda kuzumuzanye ubu ni gute amashugwa aruma kabisa yandi yego utugerera rahavu wazanye ujya mwana mbona awe pande niwe uyo mwana mbona ngaho uyo uyuhe uyo mbona ngaho mwana ari ngaha twese turakuze okay uyo mbebe ari ngaho na mubebe ari ngaho uyo mukobwa mwiza ari ngaho cyane gose nice umukobwa mushasha marangiye kingana gute ivyo nibikuraba vraiment faut tuvugane n'imiziki gusa sike niwe yaguherekeje canke mwama muri kumwe imisi yose this is private life man ariko wavyemeye yuko muri vyemeye c'est tout of course wa undi muheruka guhebana nta kabebe yagusiki Black G umutipa rasara ushaka bagufunga nawe okay nice Black G waberewe sana merci beaucoup murakoze njya kwambise management yanje management yawe ihaga present management yawe yitwa gutubu Big Brand no itwa like entertainment okay nice istile bayita guti style iyi ni style yanje Chinese dread yeah nimbuzi kirundi sana mbwira dread bazita gute mu kirundi je ndazi nzikora imishasi gusa numbwire by'ama dread na dread mu kirundi je wapi vuga kirananira hama imishasi yo dread mu kirundi ni imishasi wa okay nice iraba wambaye waigure ni cyaki ni cyaka matara Black iki ni cyaki ni bya birato byaka matara nga canke iki ni kindi ivyo ni by'abana byaka matara ni by'abana ni by'abakuze byo kuri stage but it's not like that okay ini Air Max number ariko for new fashion okay ntacho nukunda yuko kino kibazo abantu bese bakikubaza ariko je nibaza yuko abakurikira Abuja Hit barakene kukimenya mbega DJ muracyavugana cyane gose yaranye bien okay yego umwana ari wawe ari kwa nyina umwana ari muri Londres kwa nyina yego ariko maze iminsi mbona umenga mwari kumuratira n'amajambo kuri social media ubu vyaraheze je vraiment wapi peut-être mais manager iyo singeso yanjye okay Black G reka tuje mu bindi wowe baza yuko bakobwa gukundira iki sana Black G
kubera ndi romantique. Gute? Ndi romantique. Gute? Uva kuja kubabaza rero. Ubabaze. Je nzi ko ndi romantique. Urashaka kunyemera ndamubaze? Ndamubaze gato. Oya. Black G. Ndamuramutse bazi. Nibikenewe. Ndamuramutse. Nibikenewe. Yitwa? Nibikenewe. Yitwa? Nibikenewe. Wasavye interview kuri jewe niwamusavye. Nibona ko wagiye en dehors. Ariko basi sawa, reka tugumize micro ino bimutubarize hari. Reka tugumize micro ino ubimudusabire. Oya. Nibishoboka. Nubona ko ari busy na phone yi. Okay, nice. Black G rero turi kumwe nawe ngaha ariko turi collab rero nukunda ama collab kubera iki Black G? Kera warakunda ama collab kubera kudakora ama collab? Urazi avant twarakora umuziki wo ngaha gusa ubu dufise ama long vision dusiga shaka ama collab makeya meza azotwegeza imbere. Okay, indirimbo yawe nshasha dushaka kwakira muri iki gihe ni yihe? Muzayibona soon. Yego. Gari. Nana Dosman zizo. Okay. Reka tugari kiyago cyacu kuri kano kabazo. Benshi barakunda kubaza ati wari ufise kanani kontra na Smart. Byahereye. Irahera none nijya ni contrat ifise delay. Twarakoranye umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri bakanyongera. Ngo barakuroze Black G nivyo mu muziki. Ibintu byo kuroga Jenna ni Jones. Oya sinigeze mfata na n'imitinzi je. Umuganga wanje ni Imana gusa. Imana yonyene rude. Okay, akajambo kanyuma rero ku barikurikirana Buja Hit TV. Allah Buja Hit TV, Allah Burundi Music. Ndabakunda abafana b'umuziki Burundi, foko mukomeza mu dusupportinga. Je vous aime tous. Ana, je ndakushimire sana kuma interview wari wankwefite sana boss. Sikukwepa. Nubu honyene mejeje kuririmba naje nga kuririmba mvuye gukora video. Nari très zokipe. Ego niyo mpamvu wena tushobora kubona nari busy byata. Okay, sawa Black G, ama social media yawe yavuge kugira abantu baje kukuraba aho ugejeje. Ni Black tireyo hasi G tireyo hasi hama BDI isigura Burundi. Black G BDI. Instagram, Twitter, Facebook na YouTube channel. Following please ndabibasabye. Following sana Black G. Black G, merci sana boss. Merci beaucoup Buja Hit TV. Merci aussi. Salut sana mwanangu. Oh, umetisha. Kizazi sana. Okay, niagia bibie kule Musezere madam. Eti bye inatosha. Okay, nacho. Yaze kutuvugisha mimi uwe mushasha. Yari Black G turavuga na CK, merci beaucoup. Nawe ukuragira na ino interview. Bano ngiye ibiganiro vya Buja Hit TV tukuzana ibiganiro biryoshe bigezweho. Gira subscribe, like na share. Isaac Classic Facebook niho ndi hama twiyagire. So, jewe nawe rero bye nagawane Loki nene. Bye.